Hello guys, murakomeye mumeze neza murahumeka muri hose. Aya makuru inkino yavuzwe cyane uyu munsi namaze iminsi bire avugwa cyane twagiye. Leo Messi ngafite indoto zo gutwara Champions League yiwe ya gatanu kuva tamwe gukina umupira w'amaguru. Umunya-Argentine ngafite indoto zo gutwara Champions League y'uyu mwaka aho azobanza gukuramo Napoli ku munsi wa gatanu kugira shike ku ndoto ziwe. Champions League Barcelona niya ramuka ayitwaye azba ariyo Champions League yayo ya gatatu itwaye kubibayeho aho uzoceba iba umugwi wa gatatu muri Champions League mu mateka y'umupira w'amaguru. Kuri Cristiano Ronaldo umunya-Portugal w'imyaka 35 yifuza kuva muri Juventus akaja muri Paris Saint-Germain. Cristiano Ronaldo ngo ntiyishimye muri Juventus na gato kuko France Football ivyandika. Cristiano Ronaldo uyu yabona ko yoja muri Paris Saint-Germain agafashanya na Neymar hamwe na Mbappe aho we yabona ko ashobora gukora ubusatirizi bukomeye bujyana kuruta ubundi bwose ku mugabane wa Buraya. Iyo hataba coronavirus ibiganiro bigahagarara, Cristiano Ronaldo ngo ashobora kuba muri irici yo kwiyonza na Paris Saint-Germain mu Bufaransa. Mumenyereza wakira wa Arsenal Arsene Wenger yavuze imigwi birabona ishobora gutwara Champions League y'uyu mwaka akoresheje ubusesanguzi bwiwe nko mu batoza beze ibihe byose isi yabonye. Arsene Wenger ngo bana Manchester City na Paris Saint-Germain iyo migwi biri habwa amahirwe yo gutwara Champions League y'uyu mwaka. Arsene Wenger aremeza ko Manchester City izokura muri Real Madrid kuri uyu wa gatanu, Paris Saint-Germain kazokura mu Atalanta, maze iyo migwi ibiri hakavamo umuzotwara Champions League y'uyu mwaka. Umugwi wa Chelsea uri muri fuza umukinyi wo ku ruhande rw'ibubafu wa Real Madrid asanzwe akina mu nk'intizanya muri Sevilla, Sergio Reguilon umyugariro wa Real Madrid akiri muto niwe yatwe nka myugariro wo ku ruhande rw'ibubafu yigenje neza kurusha abandi mwiganwa rya La Liga y'uyu mwaka. Chelsea na Everton zimwe ziramwifuza ariko Chelsea irimo irahabwa amahirwe yo kumutahukana kuko n'ibiganiro vyamaze gutangura hagati y'iyo migwi yombi. Manchester City yamaze gusinyisha umusubirizi wa Leroy Sané, ikaba yasinyishije umuwinga Ferran Torres yamuvanye muri Valencia ku $25 z'amayero. Martin Braithwaite ashobora kuva muri Barcelona. Uyu musatirizi wa FC Barcelona atayimazemo amezi menshi ashobora kwivamo ahimigwe mu Bwongereza n'abamwifuza twobwa nka West Ham n'iyindi. Uyu mukinyi rero ashobora kuyivamwo. Lautaro Martinez afana Barcelona mubemura mwibagiyemo gato kuko ikimenyesha makuru Mundo Deportivo cyamenyesha yuko uyu munya-Argentine azoja muri Barcelona nuko Luis Suarez yagivuyemo yagurishijwe canke yagiye ahandi. Lautaro Martinez senze kari gutinya kwicara ku ntebe y'abasimbura ariko Mundo Deportivo ivuga ko deal izuba completed ari izemezwa ariko Luis Suarez yavuye muri Barcelona maze Lautaro Martinez akemera gusinya muri uyu mugwi wa Blaugrana. Ter Stegen nawe na Barcelona ibiganiro bimeze nkaho bitameze neza cyane ko ntibarumvikana. Ivyerekeye umushahara amahera azoza arahembwa ibintu biri economique byose baravyumvikanye. Non ibintu biri economique byose baravyumvikanye n'ivyo ahubwo uburebure bwa kontra yiwe izoba ingana nico ari kibazo gusa. Uyu munyegori w'umudagi biravuga ko ashobora kuzosinya amasezerano y'imyaka 5 naho batorumvikana n'uwo mugwi wa Blaugrana. Manchester City kandi twigarutse ko ngo ifise miliyoni amajana 3 z'amayero irikira yaciza ahantu mu kese izokoresha mu kugura abakinyi muri irici. Tugarutse mu Bwongereza kandi kamugwi wa Chelsea uriteguye kugurisha abakinyi nka Kepa munyezamu wayo Antonio Rudiger, Jorginho n'abandi. Umugwi wa Chelsea ufise abakinyi 10 ushaka kugurisha mu rwego rwo kuronka amafaranga yo kugura abandi uri muri ipfuza nka Kai Havertz wa Bayern Leverkusen n'uwo twarimo turababwira Sergio Reguilon wa Real Madrid. Manchester City irimo irifuza umukinyi wa FC Barcelona w'imyaka 20 Francisco Trincao. Umugwi wo mu Bwongereza warangije mu kibanza cya gatanu iyi sezo urifuza umwana akiri muto na Barcelona iteguye kumugurisha ku mahera aboneka kuko bibandanye bivugwa n'imenyesha makuru nka Sport Mundo Deportivo n'ibindi inkuru za kwa Barcelona Real Madrid.
Messi, Griezmann, Modric, Valverde nibano nka amakarata y'umuhondo mwizi nkino bagiye gukina na Man City hamwe na Napoli bazaba bemerewe gukina inkino zibandanya muri kimwe cya kane kimwe cya kabiri no gushika kuri finali amakarata y'umuhondo ntazosubira guharurwa guhagarika umuntu ngarose ngo atanu ngo atatu bakurikirana uremerewe gukina ngo urukino ngo rukurikira ivyo UEFA yabikuye mu mategeko mashasha yashizeho bisura ko bava Valverde ba Modric ba Messi ba Griezmann niyo bora nka amakarata y'umuhondo muzo nkino bagiye gukina bakora amahirwe yo kubandanya muri kimwe cya kane bazoba bemerewe kuguma bazikina kuko iryo tegeko ryo guhagarika umuntu kubera amakarata y'umuhondo yarose UEFA yaraye irikuyeho. Umunyabrazil Willian yabwiye inshuti ziwe yuko agiye kuja muri Arsenal. Willian amasezerano yiwe yararangiye muri Chelsea yarazi kumongeza y'imyaka 3 yifuza rimwe iramuha imyaka 2. Umunyabrazil bivuga ko yabwiye inshuti ziwe agiye kuja muri Arsenal. Inter Domira igiye gusinyisha Alexis Sanchez buryo buhoro akira kubintiza nya Manchester United biganize bigeze kuri basa nkaho bumvikanye. Nari makuru meza ku mashiti natukura Manchester United nuko Jadon Sancho yemeye gusinya imyaka 4 agazara hembwe mu majana 50 y'amapaundi kundwi nkuko Bleacher Report goal nindi menshi mu byose bitandukanye mu Bwongereza bibandanya bivyandika ntibiraba official ntibinavugwa cyane bihaguma haza mu tunda ariko ndavuga ko uyu Mwongereza ashobora kuyisinya akabana bushitani ritukura. Manchester City igiye gusinyisha Nathan Ake umunyugariro wa Bournemouth. Nathan Ake mu masaha 10 z'uyu munsi yari yashitse mu gisagara ca Manchester aho yaragiye gukora ibiganiro vy'abaganga. Asemira iritewe gutanga miliyoni 20 kuri Serge wa Tottenham umunya Cote d'Ivoire. Fulham FC yarayigarutse muri Premier League nyuma y'umwaka umwe gusa imanutse yatsinze Brentford ibitsina 2 muri kimwe mu nkino za playoffs canke za barrage ibigarutse muri Premier League yiyunze kuri Leeds yabanje kuza n'undi mugwi umwe ikaba yakwitatu izosubirira Watford isubirire Norwich inasubirire iyindi migwi yose undi mugumwe wa Man City niyo ntawibuka neza. Dannings basaba mutoni ngo munwa nk'umusubirizi mwiza wa Aubameyang mu gihumyagapo yo baramuzava umwaraba barashi. Christian Pulisic azomandwe sina canke 5 kwere imvune yagize adakina imenyesha ko bitandukanye uyu munsi vyiriwe birasezera. Umwe mu banyegore b'ibihe vyose isi yatuze igakazi yasimaye imyaka 22 akina nk'uwabigize umwuga ya avuze ko agaze kuri umupira w'amaguru nk'uwabigize umwuga mu mugwi wa Porto. Bamwe mu bakinyi bamwipfurije kimwe bagize cyo batangaza ni nka Lionel Messi aho yanditse ati uri munyezamu adasanzwe kandi ukaba uri adversaire cyangwa uwo guhangana komeye. Nkwiye kubivuga turavye inyuma usanga uguhangana kwacu ariko kwatumye tugera ku rundi rwego. Abade nka CR7 ni bavuze ati nivyo kwishimira kuba twarasanga ibihe vyiza vyinshi bidasanzwe muri Real Madrid. Ubundi ni Gianluigi Buffon umunyezamu wa Juventus. Uyu yanditse ati urakoze Hekere iyo utahaba ibintu vyose vyari kuzoba bifise siguro idakwiriye. Turacangeze kuri UEFA yarasinze amategeko mashasha muri Champions League na Europa League. Ijya mbere iyo leta canke igihugu 10 gwakiriye urukino itangarije ku munota wa nyuma ko urukino rutaza kuba uwo mugwi w'ico gihugu tekerezo kuzoca utegwa imaga canke forfait umvuzo utegwa imaga y'ibitsinde 3 kubusa uzobutsinzwe. Iyo leta yihakanye ngo ku munota wa nyuma ngo yanga urukino ngo niruba ngo tusanze ingoranize uwo mugwi uzoca uhanwa utegwe forfait nta kigongo. Ijya kabiri iyo leta canke igihugu runaka kivuze ko atamugwi uhanze zo kwinjira mu gihugu cabo uwo mugwi uteza kuzocirondera ikindi kibuga mu kindi gihugu uzokwakirira ko urukino. Iyo ivyo bintu kurondera ikindi kibuga mu kindi gihugu binaniye uwo mugwi naho uzoterwa forfait uzoterwa impaga y'ibitsina 3 mu busa ube uhanwe. Ijya gatatu yashizeko haramutse habonetse abakinyi bashika 10 mu mugwi agwaye coronavirus umugwi utegerezwa kuzoga umukino uzobemerewe gushira muri squad yawe canke gutwara ku rukino. Abakinyi 13 batabikoze bateza kuzoterwa forfait. Guys, mugibe ibihe vyiza.